birakenewe yuko tuganiriza abana kuko umwana akura yiyemera kuko bafise ama information akomeye nta numwe ashobora kumuhenda. Ikindi naco niyo ico bita père éducation, niyo yumvise uwundi mwana adafise ama connaissance ameze neza aca mubwira ati oya jewe mama yambwiye ukunuku. Abajene cyangwa abana bakunda gutinya kuganiriza abavyeyi bawo, mugabo niyo uri umuvyeyi wafashe iya mbere kugira ngo ushobore kuganiriza umwana ivyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza, bimufasha kwiyubaka kandi bikamufasha kwa borda amasije amwe arayo yumvise ku ishuri, ari byo yumvise muri quartier bariko baravuga, kubera uba wara créer confiance hagati yawe n'umwana ntatinya kukwisanzurako. Ryari cotangura kuganiriza abana ivyerekeye ivyirondoka rijanye n'amagara meza. Abahinga bavuga ko dukwiye gutangura kuganiriza umwana ivyirondoka rijanye n'amagara meza à l'âge 0, akiri muto. Akenshi barashobora kubaza muti none kubera iki bavuga ko dukwiye kuganiriza abana kuri âge 0? Iyo utanguye kubimuganiriza hakiri kare niho atangura kubikomprena. C'est vrai, ugenda hariho amaterme ugenda urahindura selon l'âge. Ikindi naco birafasha umwana kumenya ihindagurika ry'umubiri wiwe. Ndazi hariho abantu bamwe cyane abantu bakuriye ruguru aho mu gisagara sindabizi, usanga abana baja mu maregre bamama babo batabizi, batigeze bababwira ikintu na kimwe. Abahungu bakagira bijya byo kwiroterako, akagira ati ubuzima buranse burapfuye ndapfuye, akaja guhanuza abandi bana. Kubera iki? Yatinye umuvyeyi wiwe, kubera ko umuvyeyi wiwe ntiyigeze akreya ubucuti. Hariho n'abana busanga bageze muri âge d'adolescence bakagira abakopa, bagatinya ko abavyeyi bashobora kubimenya. Kubera iki? Wowe umuvyeyi ntiwigeze umuganiriza ivyo abakopa, yumvise mugenzi we ngo afise umukope naje ngo numukopa. Ikindi naco nutabimubwira, aya ma media, ibi bitabo, aya ma television, aya ma video, uzokwirota umwana wawe azi ibintu byinshi ugasanga wewe ntugivise novuga ngo iki opportunité yo kumugarura mu mubwira ukuri. Tout d'abord banza umwana wawe umugira umugenzi. Ingorane tugira cyangwa ingorane ugwaruka rwinshi uriko urahura nazo muri kino gihe, dushaka kuja kugira abana bagenzi bageze muri adolescence, kuko umuvyeyi ntabatanguye gutinya mwana wanje azohava ahura n'ibisare, azohava agira iki. Hera gifise 2 ans umugira umugenzi wawe, uwamukubise ku ishuri ubimenye, ikaramu bayimwivye ubimenye, amenya abo bakinye uwo munsi. Abana bo mu gisagara baratandukanye cyane n'abaruguru, kuko arakubwira nubwo abayiga muri maternelle ngo ndafise umusheri. Arakubwira ngo je ngo umusheri wowe n'umwana we wanje akunda kuvuga ngo ndafise umusheri ku ishuri. Kubera ko arabyumva nyene ko ari umusheri, urumva ni umwana ntavyatsi, ucumubaza kashumubaza ati none urafise umusheri, none umusheri wawe uzomujana he? Tusa. Ikindi naco narivyo nako ndavuga mu kudialoga, en fait créer confiance umwana akiri mutoyi, umuhama information uko agenda araduga, nihagera no muri adolescence nuzomuhenda nta wundi mugenzi azoba afise. Bijya yaja kuhanuza abagenzi bandi bakundana domemage ntabyubahuka, ahubwo aza kuvuga ati jewe mu bantu mfise b'abagenzi mama n'umugenzi wanje, papa n'umugenzi wanje. Kubera iki? Twara créer confiance hakiri kare. Ikindi naco tureke kubesha abana. Ndashaka gutanga akarorero kuri ico kintu cyo kubesha abana. Umwana ni wamubesha afise 4 ans umwana bamugura, sibyo? Kumwana bamugura azokura afise izo ide kumwana baramugura, niyamara kugera muri adolescence
ntazotinya gusambana ko nabamubwira ko atwarinda kubwira ati no mama yambwiye yuko umuntu akeneye umwana agenda kwa muganga agatanga amahera selon l'âge urafise information ugenda uratanga kuburyo umwana akura afise des informations réelles ya mico n'imigenzo atana kimwe wishe mugabo kuri intérêt y'umwana wawe. Ikindi naco abana baratinya kutuganiriza kubera ko umwanya wose abavyeyi tuba turiko duca imanza. Wewe narakubariye uku niya kubwira information imwe ukaca umucira urubanza ejo ntazosubira. Banza umutahure hanyuma eje kumutahura umureke abanze avuge ibyamubayeko. Ahejeje kuvuga ibyamubayeko uca umworienta buke utamuciriye urubanza. Ni kwa gucréer confiance entre umuvyeyi n'umwana.